tuvuge neza ko Fizzo atari bafise ari umugore, tuvuge neza ko Sadata modoka afise ayari yatira sabe kigongwa abantu narabechereje kubera narebemere muri statut yuko video isohoka ariko laptop ya Pops yari yibwe Pops niwe yayikoze video yibwe hariho image zatakaye zimwe cha turasubiramo abarapero nga mu Burundi wewe wihikibanza cakange mu baraperi banga mu Burundi birampi mbaye mfise sore zirenga ijana sivyo no munsi canke ibyeje muziki wacu gumuhengama igihe wafuye barundi bose bararizo twaye byinshi mu muziki kaka nta na kimwe asize koresha umwanya yes ndakubwira ati banzo fyonde subscribe mu gufyonda subscribe ukoresha umwanya nkuko natu dukoresha umwanya yes guys no musire turi kumwe na vipi bro poa sana BIZZO UWEZO amazina yawe y'ukuri twangwa iki ni BIZZO UWEZO ntibizote bakuza bizoza tubyane bizogumara byinshi byaraje n'ibindi biracaza yes numwanditsi w'indirimbo nyinshi zakunzwe hariho za naraye ndose hariho murakumbuwe izo ni indirimbo zifise message kanaka mu ndirimbo za BIZZO UWEZO je maze kumviriza nkumva ko zinshimishije brother kuki kwanza waririmbye kwanza naraye ndose tugaruke inyuma gatoya nta muntu adahora arota uri mu ndoto urota ibintu byinshi umvirije neza ijya naraye ndose indirimbo narose ibintu nabonye byinshi ariko byari biryoshe ibindi byari bibabaje nsaba yuko ijoro ryari riryoshe ahubwo ryari kugira nka 28 nka 48 kugira mbone ibindi byinshi byenyegeje so yari indirimbo y'impanuro sindoto komtera ariko zari impanuro nagombye kuzana mu bantu ndibaza bayumvise ijya ndirimbo benshi yarabafashije kandi narashimye kubona abarundi barayakiriye neza yes ni BIZZO UWEZO yabonetse muri naraye ndose aho muri naraye ndose harimo kudisinga abandi baririmbye kuki wadisinze abandi baririmbye sindavyita kudisinga nita gukonsera guhanura wumvirije umengane this song ariko ni indirimbo yuzuyemo impanuro nyinshi yubaka ego ni indirimbo irimo impanuro nyinshi yubaka eske kubaka industry kubaka umuziki wawe nukuvuga ati ngo narendose ngo Fizzo yaguriye rebo yiwe ngo pani imwe ya edit nukuvuga ati ngo rendote ngo ndose ngo Sadbi ngo yaguze ngo imodoka ngo pana ya indi ati brother niko kubaka industry kwe urabona ujya gukira ingwara mu kirundi cyiza bavuga ati arayirata tuvuge neza ko Fizzo atari bafise ari umugore tuvuge neza ko Sadata modoka afise ayari yatira ibyo ni ubivuze ariko mu byo naririmbye niko twumvise indani wari kubera iki ubuze Sadbi na Fizzo gusa abandi benshi hari abandi bo duteza gose kandi wewe na Big Fizzo hari amafoto menshi tubona muri kumwe na Big Fizzo tubije ko gose nicubije ko gose ibyo message yarashitse kandi indirimbo yarahinduye abaririmbyi benshi ibyo nagenda doma ko byose muri no mwanya ndiko ndabibona byabaye OG so ku ruhande rw'iwanje ndabyishimira yes numwanditsi kandi w'indirimbo murakumbuwe twarumvisemo amajwi murakumbuwe muri Romeo ijya Baking Romeo yagufatiye novuga ko ari nka Baking ni chorus voilà yaravuzemwo narumvise nimbari Chancho Miss Matata bande nibo bakumbuye gusanga muziki ndondi nabuza bakumbuye nibo barakumbuye kubera barakoze baranditse amateka mze baranditse amateka kandi ngo nuwifuza kurarariye ngo arimba zimwe mwasi ntibamubumva mu mateka sende kapera kwanza bro ako kantu nshinda kibuka kwanza narakibagiye regeje kweli birangyoheye kubona nsubiye kukubona nitwa BIZZO UWEZO umwe yahora muri niyo na birampi mbaye mfise sore zirenga ijana sivyo no munsi canke ibyeje muziki wacu gumuhengama igihe wafuye barundi bose bararizo twaye byinshi mu muziki kaka nta na kimwe asize kuvugiye nsumirinda barakize nakajagari mu muziki bafise imana ntacyo bafise uhaje bivirisi ngo n'imiziki tambika baririmba ibishego benshi ntibagicandika
kuvugiye bikinira amareresi benshi bubu ntaco bamaze target yabo no kuba haraje ibisanga byinshi kumuririmbye nta gaciro nubwira mu muduga bayawuhawe no modem vya game bisigaye bigoye cyane ukuntu nushaka kurara aririmba zimwe mwasize hari utudumbi vyo birateye agahinda utaririmba nka ntibabona kuri umuhinga nta n'igihumbi vy'ubu n'amacenga abandi bafise inzu n'imiduga twe nta n'ikinga tugira. Yes. BIZZO UWEZO ndirimbo inspiration cyane umva neza yuko yavuye kuri aba legend bacu bakera. None kuki bacanca misi batabavuga mu ba legend mu Burundi bavuga ko Fizo Kidum Lolilo ko ari bita ko aba legend. Mu legend hariho umu legend hariho umuhilo na ni categories zigenda zitandukanye ariko muri no mwanya agenda new upcoming ndi musha sindaba no mu superstar ndachara mu underground ndagituko naho benshi badakunda ko ndabivuga bivanye na CV yanje cyo ni nziza birakwiye kuba no kwita mu underground ku ruhande rw'iwanje ari après umuziki ni BIZZO UWEZO agaragara cyane muri misabigwa cyane biva kuki kubegwa cyane brother nkora ikintu cya fashion iyo ni lazima kubegwa ukora fashion kubega na fashion yumva ni ikintu gitegerezwa ni BIZZO UWEZO afite fashion y'ibirato namushoreye ikirato afite fashion afite iduka ry'ibirato iduka ry'ibirato namushoreye ikirato ndakigura amafaranga menshi ni mu gihe benshi badatahura amafaranga no banarakiguze brother wowe ntuhora utwibajya amafaranga uducira mu birato ikirato amafaranga je nakiguze barambwira neza yuko ari bubeshi barambira ngo ni bongo baha umuco vuga ati mi vraiment niwe uze agaciro k'ico waguze sino vuga sana kandi nawe ntiwari kuyasohora utabonye yuko kiyakwiye mu ncamake ibirato sinavuga ko bizimbye ntibizimbye birazimbutse sana ariko twizere yuko n'abarundi bose bazoshika kuri UWEZO shoes babandaye bironkera utuntu twiza ego ni BIZZO UWEZO umuziki no kudandaza abihi kibanza nyabaki ushira imbere cyane ni business umuziki ni business ibirato ni business byose ndabiha kibanza kimwe kubera byose nkeneye yuko byonyinjiriza UWEZO bo tugirwamwo na promotion ko twaje kukugenderaho usanze ukorera UWEZO haritse UWEZO shoes iherereye amajaye ku batahanze naha muri ville kuri Sokabusi yeje abahatsi ahanyane entrée ya Sokabusi yeje na entrée yanje birafatanye yanditse ko welcome KG ni gallery nshasha y'abahindi ngaha ahahoze ari ambassade kera ya Amerika abantu barahabona nahanyene muri centre ville kandi abantu ngo hapanze amafaranga menshi anatari bangana ngaha si menshi cyangwa si make n'ibihumbi amajana ibyo sino ivuga sinkunze kuvuga ibyo ni private ariko ndahapanze si wanje ninaguri wanje naho nzobabwira ati ndafite wanje ni BIZZO UWEZO nimbukira mu Kamenge ariko yigeze guhungira Mutabira kuko igiswahili ciwe benshi baravuga neza ku Mengo no Mutanzania jewe sinahungiye Mutabira wahungiye jewe sinigeze guhunga intambara yatumye duhunga tuva mu Burundi niyo muri 1993 twari tugiye muri twahungiye muri Kongo ico gihe je navutse muri 1990 bro ndakuze mfite imyaka 34 ico gihe twahungiye muri Kongo benshi ariko jewe igiswahili n'ibindi kandi ngo warashita karago ku mutwe urahunga nawe mu myaka 3 barampunganye binovuga yuko bampunganye ariko naje narahunze mu bandi kubera ico muri uwo mwanya nitwe impunzi muri Tanzania je nagiye 2012 uchuzo kubita igiswahili tunajua ule ni mwamba ule ni mjinga ule cha Kiswahili nyine cyaba jewe sinigeze nkubita ibyo biswahili by'uko ariko mvuga igiswahili gisanzwe cyemewe n'amategeko basi BIZZO UWEZO mu ndirimbo zose umaze gukora nehe ndirimbo uvuga ati no ndirimbo vraiment je niyibihe byanje byose indirimbo yanje yitwa kijana pambana niyo ndirimbo nkunda cyane kuruta zose kandi iyo ndirimbo birumva neza yuko uri kuratumira imiyabaga gukora cyane niyo ndirimbo uvuga ati nibihe byanje byose indirimbo nawe uvuga ati no ndirimbo nayisohoye nko gusohora gusa niyi na ndirimbo mpfa gusohora guhera gusohora indirimbo yose nsohora ndayitondera kandi indirimbo zanje zose ndazikunda kuba navuze kijana pambana ni kubera ari indirimbo irimo vyinshi mu buzima bw'iwanje ndi umuntu nkora ndakunda kubona abajene bariko barakora gerageje kumviriza no muri naraye ndose navuze ati naraye
narose abajene bose babihe vy'amarigara bijukiye ibikorwa bariko mbona bariko barakora so ndakunda abantu bakora kubera uburundi ntibuzotubaza ntituzobubaza ico bwadukoreye ahubwo bwo buzotubaza ico twabukoreye dutegerezwa kwiruka cyane kubera tukiri bato tugishoboye ejo nitwakura tugeze mu bigero tuzoge ivyo twarondeye apana gukura dutangure kujya imihari BIZZO UWEZO imbuga ukoresha mu kudandaza umuziki wawe ni nkizihe mu gihe muri no minsi tuzi hari imbuga ziharije abaririmbyi benshi mu gushira indirimbo ku rubuga rwa YouTube hari izindi mbuga bazishirako sike BIZZO UWEZO bafite izindi mbuga bashirako indirimbo zi jewe indirimbo ziwanje nta zindi mbuga ndazigurisha ko ndacadiringa na YouTube kandi iri monetize YouTube ya oya ntiraba monetize sinobesha ntiraba monetize none ugiye he muri urafise amamega ndaguhe wifi oya ndafise amamega jenge ndagupartage gato iri monetize muga monetize wagira umpendere ngibi basi ibyo wari ukeneye kuraba wagira umpendere ugira urabibika tingira ndabe urabe apropos yayo ti oya ntibikeneye ko biraba ngo bari urusaku rurenze ni YouTube ya BIZZO UWEZO iri monetize kandi iminjiza amafaranga menshi cyane inkumi zigumaze ku telefone aromze ego kera namuhaza nari ninzi ngo ni inkumi ku telefone ne BIZZO UWEZO arubatwe canke arafise umudemu canke akoresha umwanya nka babandi moya mbiri kaca yiciki ibyo ntiharagera yuko tuzobivuga ariko kuri uno mwanya ikigaragara n'igiki bikeneye twokubaka ariko kuri uno mwanya tube turafasha yuko BIZZO UWEZO ari umujene oyaha ari umujene afise uwo basohokana yubaha amufata nk'umugore umwanya n'umwanya tuzobabwira abarundi yuko tugire twambike impete tugire mariage twandikwe mubwire kakajambo k'urukundo ari kararabikiga mubwire kakajambo k'urukundo ibyo by'urukundo sivyo turimo twagikora interview ya music voilà BIZZO UWEZO muri murakumbuwe Romeo wamuhaye amafaranga nganiki canke yagufashije ki famille gusa music and business kugira Romeo aririmbe muri ndirimbo kwanza Romeo n'umuntu niyespiyeko n'umuntu ankuriye muri music n'umuntu nkunda nabaye umufanzi we umwanya muremure haragera igihe nawe naranyemera novuga yuko murakumbuwe itaraba twari tumaze gukora ikindi gikorwa cyari muri album ya Romeo bisigura yuko Romeo ni inshuti so ndamubwiye ati tuje muri studio dutwike ni ikintu cyari gisanzwe ahubwo yavuga ati petit frère travail bro udakoze ni nkuko haza umuririmbyi avuye hanze ngaha agashika baza tumuririmbyi akomeye ngaha ninde akamubwira ati ni kanaka agashaka gukorana nawe igikorwa wewe ubona yuko ari kuri gusa ariko umuntu aba yarabiyitse gose aba yarakoresheje umwanya cyane mu kubika muri ico kintu sigura yuko umwanya uruta amafaranga sinzi ko bizi ufashe umwanya munini ku kintu kikaguha agaciro uba ufise kaba karuta amafaranga so hari babifuza kuririmba na Romeo benshi kubona je yaremeye kuririmbana na jewe ni kubera nafashe umwanya munini kumwemeza no kumwereka yuko twakorana so ku ruhande rw'iwanje ndabishima kandi ndamushimira na Romeo kubera yaranyeretse yuko agishoboye yaranyeretse yuko byose bishoboka ingiye muri studio mu minota 5 yarahejeje kuririmba refrain yarandyoheye sana BIZZO UWEZO abaraperi nga mu Burundi wowe wihikibanza cyakange mu baraperi nga mu Burundi ibibanza suje ndabitanga by'abaraperi ahubwo mwebwe mu mikibanza cyaha twebwe jewe uno mwanya kubera turi kumwe ndagwa ikibanza cya mbere kuko sinovuga ngo ikibanza cya kabiri cyangwa cya gatatu noba ndakurenga birakwiye urakoze cyane birakwiye yes ubwika abandi baraperi bo bariko baraza muri no game cyangwa n'igicyo bakibura n'impanuro kuko ndazi nturi mushasha cyane muri no game ya rap ikintu mbwira abaraperi cyane cyane ndakunda kubabwira tube original bagira originalite bagire creativity kukubera mze nihoze uririmba nka Tupac uze gufuta amateka ya Tupac ariko uje uririmba nkawe urashobora guca kandi kayira gato ariko kakaguha amateka wewe
kubera barapere benshi bariko baraharanira umenga ubustare ntibukenewe cyane utari kurakora ubustare bujuri wakoze cyane biraryoshe kuruta ya barapere bagenzanje cyo no bahanura bareke guhendwa n'amamedia kubera amamedia muri no misi muriko muraduhenda ngo indirimbo zigezweho zigenda uku ngo indirimbo zitambika zigezwe Okay, usubiye inyuma ukumviriza aba Justin Bieber nibo bastare bo kwisi ntibarigera bahinduka none ko batarimbi zitambika ko baguma bari on top. Twebwe ngaho umenga dufise abantu umenga turabira ko nabo twumviriza kugira dukore muziki yacu. Umuziki wacu urafise akanovera twiyemere kuco turi twandike dukoresha umwanya kubera umuziki wa rap umuziki wihinduka. Umuziki waje guhindura uri kurakora hip hop wiyita umurapere ataco uri kurahindura bisigura yuko akiri zero taratangura ahubwo utegerezwa kwipanga kugira uze muri rap rero. Yego urumve cyo ahanuye abandi barapere bizoza akajambo kanyuma kuri Flip GTV nawe wenyene usoze Flip G n'umuntu Flip GTV ni jewe nyene none kubera iki mwavumishije kwita amazina ama TV amazina yanyu nukubera nyene creativity watubwiye neza rero ku ma TV online niwo ba internet TV ni kintu kikenera kuba populaire kigende mu bantu benshi kandi ikintu ushaka usigure kuri TV ma TV online bivuge muri rap nyene gira kaja muvuze muri rap nyene oya sino bivuga muri rap kubera nta ni beat wavugije nta ni ariko je no bishobora muri akanya mubeba ma TV murakwiye guhindura mugakoresha abaririmbyi bariko barakora nimuje kurondera ibimugane urumva jewe nova ndabajanye ko haraba biduga cyane ati mwebwe ngo aba presenter ngo musike mukoresha ngo ibimuga ngo nabagowe kandi hari ngo abahora babafasha bakajya amahera ariko ivyo ntaco bidutwaye ariko ababafasha bon nkubu dufate ndakoresheje ikimuga ndagikoresheje interview ndamongo mumufashe nkashira nimero hajya hagize n'urungikana $100 aca nkwegera mu mufuki wanje kandi jewe cyo no hanora ama TV online yego nakore ku nyungu z'abarundi bose benshi bareke gukora ku nyungu zabo gusa sawa urashobora kuba ukora ku nyungu zaba ariko ntibiryohe nkuko ukora ku nyungu z'abantu benshi niyo mpanuro gusa nagomba hanyuma mugerageze vraiment ibintu byo gukrea amazina murashobora gukrea izina riri ryabo bose apana gukrea ikintu cibawe wenyene basanga televiziyo yitwa Sarumu TV Bera TV Nicola TV Mango Uwezo TV rero ivyo ni ibintu biriko biraza byica agaciro k'ama TV online nico kintu nagomba kubahanura bagerageze nyamba wumva East Africa TV wumva RTNB wumva Isanganiro urumva n'amazina usanga duhurira ko twese turi benshi ariko TV wiyise ikizina ahanyuma ikindi kintu ndabibutsa abantu ahari abaririmbyi biyita ibizina bigoye abantu ntibazogenda kumviriza umuziki wawe uryoshe hanyuma batangure kwiga n'izina rya ngene barifata TV online kandi ugasanga ufite TV online bisaba yuko umuntu ayivuga aruko yagiye muri university gusa abarundi bose ntibize ifo gukrea amazina aryoshe kandi yoroshe riracuritse none je nosoma ibicuritse ntacuritse none bindi bica bicuritse bizo reka tugushimire cyane ariko twizeze ko video ya murakumbuwe iri nsaba ikigongwa abantu narabecereje kubera narebemere muri statut ko video isohoka ariko laptop ya Pops yari yibwe niwe yayikoze video yibwe hariho image zatakaye zimwe cha turasubiramo ariko buno nyene vuba muri no yinga dutangura ndashobora kubaha video amasanamu ameze neza amasanamu asukuye gose amasanamu yagutwaye uburyo bwinshi cyane byinshi sana amasanamu umuntu wese azoyaraba akavuga atano masanamu ari auto ijana kwijana asante sana asante pia yes bakunzi ba Flip GTV yari Mr koresha time koresha umwanya koresha muda tumikisha muda tundera muda ta katsa